Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangire ukumviriza no gusabikanya ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatanu mweranda wo mu mwaka w'umukama ugira uw'ibihumbi 2025. Ibisomwa vyeranda tuzirikana n'ibi bikurikira. Igisomwa ca mbere twagikuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya kuva ku kigabane ca 52 uhereye ku karongo k'13 gushika ku kigabane ca 53 kagarukira ku karongo k'12. Izaburi tuzirikana n'izaburi ya 30. Igisomwa ca kabiri twagikuye mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi kigabane ca 4 kuva ku karongo ka 14 gushika ku k'16 kongera ko ikigabane ca 5 kuva ku karongo k'7 gushika ku k'9. Inkuru nziza ni inkuru nziza y'ukubabara k'umukama wacu Yesu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Yohani Mweranda kuva ku kigabane c'18 uhereye ku karongo ka mbere gushika ku kigabane ca 19 ukagarukira ku karongo ka 42. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana uyu munsi muri kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri diocese ya Bubanza. Muri iki gihe nkaba ndangurira ubutumwa muri paruwasi ya Ngara. Yaga Mana, yaga utuyagire. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Umusuku wanje azotera imbere, ashimagizwe ab'indanga y'agatangaza. Nk'uko isinzi ry'abantu bamubonye bakagwa mu gahundwe, kuko yari yayoberanye mu maso, ataragisa n'umuntu, niko azotangaza n'amakungu. Imbere yiwe abami ntibazokura ururimi mu kanwa, kuko bazoba babonye ibitaraboneka, bagatamarira ikitari bwavugwe ku isi. Ninde yokwemera ivyo twumvise bavuga? Ububasha bw'umukama ninde yabuhishuriye? Mu maso y'Imana uwo musuku yakuze nk'imbuto yanse, yashinze imizi mw'isi yagadutse. Nta bwiza, nta marabwa twamubonyeko, nta kintu twamusanzeko dutuma tumutangarira. Bose baramugaya, nta wamuhanirwere, yamenyereye amagorwa, ameze nk'umunyamibembe bakubita ijisho bagaca bamuhunga. Twaramumenye tumufata nk'utacamaze, ariko yaramagorwa yacu yikoreye, yaramaganya yacu amurembeje. Natwe tukagira ngo ni Imana yamuhanye, ngo niyo yamukubise yamutetereje, ariko ibicumuro vyacu nivyo vyatumye asogotwa, akabi kacu niko kamuvunaguye. Igihano caduciriye amahoro niwe caguyeko, inguma ziwe nizo zadukijije. Twese twari twasanzaye nk'intama zitagira umwungere, umwe wese yaca mu nzira yisangije, ariko umukama yamurunze ko amabi yacu. Ibicumuro vya twese uko tungana baramugiriye nabi, nawe yicisha bugufi arihorera. Kurya k'umwagazi bashoye mw'ibagiro, kurya kw'intama umengo n'ikiragi imbere y'abayikura ubwoya, ntiyakuye ururimi mu kanwa. Baramufashe bamukwega mu rubanza, ninde ababaye kumuburanira? Baramukuye kuri iyi si y'abazima, baramukubita gushika apfe, azira ibicumuro vy'igihugu ciwe. Bamuhamvye hamwe n'inkozi z'ikibi, uruhafu rwiwe barwimba iruhande y'urw'abakire. Ariko nta na rimwe yari bwigere arenganya umuntu, nta kinyoma cari bwigere kimuva mu kanwa. Umukama yashatse kumuvunaguza amagorwa, ariko niyitanga akabira abandi incungu, azoramutswa n'abuzukuruza, azoramba. Kubera we ishaka ry'umukama rizoranguka. Ayo magorwa yose yabonye azohinduka akanyamuneza, azohimbarwa, aronka ivyo yifuza vyose. Kubera ko yemeye akababara, iyo ntungane, uwo musavyi wanje azokiza abantu isinzi, azokwiremeka ibicumuro vyabo. Nico gituma nzomugabira amakungu, azotorana amatungo y'abafise ububasha, kuko yitanze wenyene atiziganya gushika apfe, agaharurwa mu banyakabi, naho kwari ukwiremeka ibicumuro vya benshi, naho yariko aratakambira imbabazi abanyakabi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dawe ndaguhereje umutima wanje,
dawe ndaguhereje umutima wanje. Mukama niwe mahungiro yanje, urankiza kubera ubutungane bwawe. Mu minwe yawe niho nshize umutima wanje, niwe mucunguzi wanje Mukama. Dawe ndaguhereje umutima wanje. Nacitse nk'agahabwa kubera bampama, abagenzi bandaba bagatinya, bambonye mu nzira bagata bagahunga. Sigaye ncuzwa nk'uwapfuye, ndi kintu c'igihume. Dawe ndaguhereje umutima wanje. Nanje nizeye wewe Mukama, naravuze nti ni wewe Mana mfise, iminsi yanje iri mu kuboko kwawe, nunkize ukuboko kw'abansi bampama. Dawe ndaguhereje umutima wanje. Inyonga zawe nizimurikira umusavyi wawe, unkize kubera urukundo rwawe. Mwese abizigiye Umukama nimuhumure, musubize umutima mu nda. Dawe ndaguhereje umutima wanje. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Nshuti zanje, ko dufise umusaseredoti mukuru amaze kwinjira mw'ijuru, ariwe Yezu umwana w'Imana, ntidutezure kwibanga twemeye. Erega ntidufise umusaseredoti mukuru adashobora kutubabarira kubera intege nke zacu. Nawe nyene yarageragejwe nkatwe muri vyose, ndetse igicumuro. Nitwegere rero ya ntebe y'inema ataco twinona, kugira ngo turonke ikigongwe n'inema zidufasha mu gihe gikwiye. Kristu mu gihe yari akiri kw'isi, amaze guhereza ibisabisho n'amarira menshi, atakatakambira uwashobora kumukiza urupfu, yarumviwe kubera ubweranda bwiwe. Vyongeye naho yari umwana w'Imana, kubera ayo makuba yamenyeyeho kugamburuka. Amaze gushika mu bigero, yarabereye abamwumvira bose isoko ry'ubukiriro budahera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ukubabara k'Umukama wacu Yezu Kristu kwanditswe na Yohani. Bahejeje gufungura, Yezu ajana n'abigishwa biwe hakurya y'umugezi witwa Sedroni. Hari umurima ariho yinjira n'abigishwa biwe. Yuda wa muhemu yarazi neza aho hantu, kuko Yezu yahora ahaja kenshi n'abigishwa biwe. Yuda rero azanye igico n'abarinzi barungitswe n'abakuru b'abasaseredoti be n'abafarizayo, arahashika n'amatara n'ibimuri n'intwaro. Yezu rero yarazi ibiza kumushikira vyose, arabasanganira ababwira ati, murondera nde? Bamwishura bati, Yezu w'i Nazareti. Ababwira ati, ni jewe. Yuda wa muhemu vyari kumwe nabo. Aho Yezu ababwiriye rero ati, ni jewe, basogeza baja inyuma bagwa hasi. Yezu asubira kubabaza ati, murondera nde? Bishura bati, Yezu w'i Nazareti. Yezu abishura ati, nababwiye ko ari jewe. Usangwa ari je murondera, reka bo bigire. Uko niko ijambo yavuze ryarangutse ngo, sinatakaje n'umwe mu bo wampaye. Simoni Petero yari afise inkota, arayisokorora, ayikubita umusuku w'umusaseredoti mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo musuku yitwa Marikusi. Yezu yamara abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati.
bite ndeke kunywa ikarisi data yampaye? Ca gico rero intwaza n'abarinzi b'Abayahudi bafata Yezu baramuboha, babanza kumujana kwa Ana ari we sebukwe wa Kayifa, yari umusaseredoti mukuru uyo mwaka. Kayifa n'umwe yari yahanuye Abayahudi ati vyo babera vyo umuntu umwe apfiriye igihugu. Simoni Petero n'uwundi mwigishwa barakwirikira Yezu. Uyo mwigisha umusaseredoti mukuru yaramuzi, yinjirana rero na Yezu mu ngoro y'umusaseredoti mukuru. Petero we asigara hanze hambavu y'irembo. Wa mwigishwa umusaseredoti mukuru yarazi arasohoka, avugana n'incoreke yarinda irembo, yinjiza Petero. Iyo ncoreke yarinda irembo ibwira Petero iti, ahuraho, weho nturi mu bigishwa b'uyo muntu? Ayishura ati, sindi muri bo. Abasuku n'abarinzi bari bacanye umuriro kuko hari imbeho, baraho bota. Petero nawe yari kumwe nabo yota. Umusaseredoti mukuru arabaza Yezu ibirora ku bigishwa biwe no ku nyigisho ziwe. Yezu amwishura ati, nigishije abantu icese, namye nigishiriza mu isinagoga no mu gisengero aho Abayahudi bakoraniye, ntaco navugiye mu mpisho. Umbariza iki? Baza bavyumvise ico navuze bo barakizi. Ngo avuge iryo, umwe mu barinzi baraho akubita urushi Yezu ati, uko niko wishura umusaseredoti mukuru? Yezu amwishura ati, ninaba mvuze nabi erekana ikibi aho kiri, naho ninaba mvuze ukuri unkubitiye iki? Ana amurungika uko yakaboshwe ku musaseredoti mukuru Kayifa. Simoni Petero we yarakiraho yota umucanwa. Bamubwira bati, weho ntiwoba uri uwo mu bigishwa biwe? Arabihakana ati, sindi muri bo. Umwe mu basuku b'umusaseredoti mukuru, inshuti y'uwo Petero yari yaciye ugutwi, amubwira ati, sinakubonye muri kumwe mw'itongo. Petero yamara asubira kubihakana, ubwo nyene inkoko irabika. Bavana rero Yezu kwa Kayifa bamujana mw'iburaniro, hari mu gitondo. Ariko bo ntibinjira mw'iburaniro kukwanka guhumana ngo bashobore kurya Pasika. Pilato arasohoka rero imbere yabo ababwira ati, uyo muntu mumurega iki? Baramwishura bati, iyo ataba yari inkozi y'ikibi ntitwari kumukuzanira. Pilato ababwira ati, mujane mwebwe nyene mumucire urubanza, mukwirikize itegeko ryanyu. Abayahudi baramwishura bati, ntitwarekuriwe kugira uwo twica. Kwari kugira ngo ijambo Yezu yavuze hamwe yari yabuye urupfu azopfa ritahe. Pilato rero asubira mw'iburaniro, atumako Yezu amubwira ati, uri umwami w'Abayahudi? Yezu aramwishura ati, ivyo ni wewe uvyivugiye canke nivyo wumva ku bandi bamvuga? Pilato amwishura ati, mbega jewe ndi Umuyahudi? Abo mu gihugu cawe n'abakuru b'abasaseredoti nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yezu asubiza ati, ubwami bwanje si ubwo kuri iyi si. Iyo ubwami bwanje buba ari ubwo kuri iyi si, abantu banje bari kungwanira singwe mu minwe y'Abayahudi. Eka noneho ubwami bwanje si ubwaha kw'isi. Pilato amubwira ati, none ga uri umwami? Yezu aramwishura ati, uvuze ko ndi umwami, kandi nico navukiye kikantumanza kw'isi, no kugira ngo nshingire ingingo ukuri. Uwukunda ukuri wese yumva ijwi ryanje. Pilato amubwira ati, ukuri ni iki? Avuze ayo majambo asubira gusohoka agana Abayahudi, araheza arababwira ati, ntaco namusanze ko comwica, ariko nakamenyero ko ndabarekurira umwe ku munsi wa Pasika. None mushaka ko ndabarekurira umwami w'Abayahudi? Bihinduru rero bati, ntumuduhe, duhe Baraba. Uwo Baraba yari umwambuzi. Pilato rero afata Yezu aramukubitisha. Hanyuma abasirikare bajisha urugori rw'amahwa, barumwambika ku mutwe, bongera bamwambika umutamana utukura. Baramwegera bavuga bati, mwaramutsega mwami w'Abayahudi? Bongera baramukubita amakofe. Pilato aragaruka
abwira abayahudi ati ehe ndamubazaniye mumenye ko atagicumuro ndamubonye ko co kumwica. Yezu arasohoka rero uko yakambaye rwa rugori rw'amahwa na wa mutamana utukura. Araheza Pilato ababwira ati nguyo wa muntu. Ngo bamubone abakuru n'abarinzi bihinduru bati kumusaraba, kumusaraba. Pilato ababwira ati nguyo ni mumwibambire mwebwe nyene, jewe ntaco namusanze ko gikwiye guhanwa. Abayahudi baramwishura bati turi n'itegeko kandi turikwirikije n'uwo gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Pilato ngo yumve ayo majambo atinya ukuruta, asubira mw'iburaniro. Araheza abwira Yezu ati uvahe? Yezu yamara ntiyamwishura namba. Pilato rero niko kumubwira ati unyishura jewe? Ntuzi ko mfise ububasha bwo kukurekura n'ubwo kukubamba? Yezu amwishura ati nta bubasha wari umfise ko iyo utabuhabwa n'uwo mw'ijuru. Nico gituma wakumpaye yakoze igicumuro kiruta icawe. Kuva ubwo Pilato yarondera ingene yomurekura. Abayahudi yamara baja mu kuyogora bati niwamurekura ntuzoba ukunda Sezari, uwigira umwami wese abagararije Sezari. Pilato ngo avyumve asohora Yezu amwicarika ku ntebe y'imanza ahitwa Litostrotos mu Gihebreyi Gabata. Hari ku munsi w'ukwitegurira Pasika ahashira isaha ya 6. Pilato abwira abayahudi ati nguyo umwami wanyu. Bo bavuza induru bati napfe, napfe, mubambe. Pilato ababwira ati mbambe umwami wanyu? Abakuru b'abasaseredoti basubizayo bati atari Sezari nta wundi mwami dufise. Araheza aramubaha ngo bamubambe. Barajana Yezu rero. Yezu avaho yikoreye umusaraba wiwe agana ahantu hitwa Karuvariyo mu Gihebreyi Golgota. Niho bamubambiye hamwe n'abandi babiri, umwe ku ruhande uwundi ku rundi, Yezu nawe hagati. Pilato kandi arandikisha urwandiko araheza arumanika hejuru ku musaraba. Amajambo yago yaraya Yezu w'i Nazareti umwami w'Abayahudi. Abayahudi benshi barasoma urwo rwandiko kuko aho Yezu yari yabambiwe hari hafi y'igisagara kandi rwari rwanditswe mu Gihebreyi, mu Kilatini no mu Kigereki. Abakuru b'abasaseredoti n'Abayahudi babwira rero Pilato bati ntiwandike ngo umwami w'Abayahudi, andika uti uyo muntu yavuze ati ndi umwami w'Abayahudi. Pilato arabishura ati ico nanditse canditswe. Abasirikare bamaze kumubamba bafata ivyambarwa vyiwe babicamwo imyanya 4, umwe muri bo. Bafata n'ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hepfo. Bavuga rero bati ntituyitabure, nimuze dutere ubupfindo bw'uwironka. Kwari kugira ngo inyandiko itahe ngo baragabanganye ivyambarwa vyanje, nayo ikanzu yanje bayitera ku bupfindo. Ngivyo ivyo abasirikare bagize. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Cleofasi na Mariya Madarena. Yezu ngo abone nyina wiwe, iruhande yiwe naho hari wa mwigishwa yakunda. Abarira nyina wiwe rero ati wa mukenyezi we, nguyo umwana wawe. Abwira wa mwigishwa nawe ati nguyo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Mariya iwe. Ivyo biheze kuko yarazi ko byose vyamaze kurangira, kugira ngo inyandiko iranguke rwose. Yezu avuga ati ndanyotewe. Aho hari agakono kuzuye isiki. Bashinga rero kw'icumu akamamara bakojeje mw'isiki, baramuhereza ngo anunuze. Yezu amaze kunywa nyasiki ati vyose birarangiye. Araheza ajondamika umutwe aracikana. Kubera ko wari umunsi wo kwitegurira Pasika, nka kisabato wari umunsi mukuru hambaye, Abayahudi rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe, baheze babakureho, boye kurekera imivyimba ku musaraba umunsi w'isabato. Abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwa kabiri muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru.
ariko umwe wo muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu, haca hisuka amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni iy'ukuri, kandi urya azi ko avuga ukuri, ngo namwe mwemere. Ivyo rero vyagenze gutyo ngo inyandiko itahe, nta gufa ryiwe bazovuna, ahandi naho ngo bazokwihweza uwo basogose. Ivyo biheze, Yozefu w'i Arimati, umwigishwa wa Yesu, ariko mu mpisho kuko yatinya Abayahudi, asaba Pilato kubambura ikiziga ca Yesu. Pilato aramurekura. Yozefu araza kubambura ikiziga ca Yesu. Nikodemu nawe araza, umwe mu ntango yari yagiye gukebukana na Yesu mw'ijoro, azana ikivange c'imira na arowe c'ingero nk'ijana. Bafata ikiziga ca Yesu, bakizingira mu mpuzu hamwe n'ibimoga neza, nk'uko Abayahudi babigenza mu guhamba. Aho bari bahamvye Yesu hari umurima, muri uwo murima hakaba uruhafu rushasha ata muntu n'umwe yari bwahambwemwo, kandi wari umunsi wo kwitegurira w'Abayahudi. Uruhafu nago rwari hafi, haba ariho bahamba Yesu. Bavukanye mwese dusangiye kumviriza iri jambo ry'Imana, twibukanye ko tugeze ku munsi wa kabiri muri ya minsi 3 y'urunani duhimbarizamwo amabanga y'icungurwa ryacu, kuwa 4 mweranda, kuwa 5 mweranda no kuwa 6 mweranda. Kuwa 4 mweranda twibukaho Yesu yagira isakramento ry'Ukaristiya n'iry'ubusaserdoti. Uyu munsi naho ku munsi wa 5 twibukaho Yesu yafatwa, akababazwa, agacirwa urubanza, akongera agapfa ku musaraba. Ejo naho kuwa 6 mweranda tuzozindukira mu gacerere tuzirikana urukundo rwa Yesu mu kwihweza no mu kuninahaza, kongera dusenga umusaraba Yesu yadupfiriyeko, maze mw'ijoro ryo kuri uyu wa 6 duterame twigina intsinzi y'izuka rya Yesu. Kaze rero tuzirikane aya majambo meranda twumvise, aheze adufashe kugerageza gutegera ikinyegezwa co kubabara no gupfa vya Yesu. Mu gisomwa ca mbere twumvise ingene Imana yatuyagiye iciye ku muhanuzi Izaya ivyerekeye ukubabara k'umusuku w'umukama. N'umusuku ababazwa, acunaguzwa, atigwanira, atayogora, ariko yemera kwiremeka amagorwa n'ibicumuro vy'igihugu ciwe. Uwo musuku avugwa ni Yesu, kuko niwe yaranguye ivyavuzwe vyose n'umuhanuzi Izaya, nk'uko twavyumvise mu majambo twayagiwe na Yohani mweranda. Bene wacu nkunda cane, abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, Imana ikibarema yabaremanye agashusho kayo, ibaha ubutore, ariko ubwo butore ntibabugumije, barabutosekaje, baha umusaya inzoka ariyo Shetani, baragambararira uwabaremye. Gutyo n'uruvyaro rwabo rubaranyengeterewe n'igicumuro, kimwe twita igicumuro c'inyanduruko. Uko inzaruka zagiye zirakurikirana, abantu bagiye baragambararira umuremyi. Kubera urukundo rwayo ruhebuje, Imana yaciye itora igihugu c'Isirayeli ngo kibe icibare cayo, iheze igiceko ngo ishikire amakungu yose yari yagize. Ariko n'abo banyisirayeli nyene ntibagumye mw'isezerano bagiraniye n'Imana, bagumye bacumura ku Mana. Niho Mukama Imana yabemerera kunga isezerano rishasha kandi rizokwamaho, icirungika umwana wayo Yesu Kristo ngo yitange k'inkuka ikura ibicumuro vy'abantu, maze abo bose bazomwemera ntibapfe rubi, ariko baronka ubuzima budahera. Tubishikirizwa na Yohani mu nkuru nziza yanditse kigabane ca 3 umurongo w'16. Inzira y'ububabare, inzira y'amagorwa, inzira y'ubugamburutsi no kwicisha bugufi niyo Yesu yashimye gucamwo ngo acungure umuryango w'abantu. Twavyumvise mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi mu gisomwa ca 2.
none ko Yezu atakibi yigeze akora yazize iki? Abayahudi bamuhoye iki vy'ukuri? Mu ncamake twovuga ko Yezu yazize akadenderezo, akarenganyo, kuko n'abamuciriye urubanza bose yaba Herodi, Kayifa na Pilato nta gicumuro na kimwe bamubonyeko. None bamuhoye iki? Ego cane, Yezu yadenderejwe n'abakuru b'Abayahudi kuko banse kwemera ko ari umwana w'Imana, ko ari we Mesiya. Baca babicisha ku bari bajejwe intwaro muri ico gihe, ariyo ntwaro y'Abaromani. Twovyisomera mu nkuru nziza bishikirizwa na Mariko gabane ca 14 kuva ku ka mbere gushika ku ka kabiri. Ariko tumenye ko abo babaye burangura ivyari vyanditswe, ivyabuwe n'abahanuzi, ko Kristo yabwirizwa kubabara menshi kugira ngo akoranirize hamwe abana b'Imana bari basanzaye. Yohani ikigabane ca 11 umurongo wa 52. Kwari kugira rero acungura abantu, abakize ubuja bw'igicumuro, abakure mu vyara vya Shetani. Bavukanye, si Abayahudi gusa bishe Yezu habanamba, ni twese, kuko twese twacumuye kandi turabacumuzi. Paulo mweranda atubwira igihe yandikira Abanyaroma ati, abantu bose baracumuye, baraheza bitesha ubuninahazwa bw'Imana. Abaromani ikigabane ca 3 umurongo wa 23. Na Yohani mweranda mw'ibaruwa ryiwe rya mbere aratubwira ko uwuvuga ko adacumura abagize Imana umubeshi, kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri we. Ikigabane ca mbere umurongo w'10. Nanone umuhanuzi Izaya yabitwibukije mu gisomwa ca mbere aho yagira ati, ibicumuro vyacu nivyo vyatumye asogotwa. Izaya ikigabane ca 53 umurongo wa 5. Duca dutegera ko ivyo Yezu yagize kuwa 4 mweranda vyarangutse kuwa 5 mweranda, nkako aho yagira ati, iki n'umubiri wanje, aya n'amaraso yanje. Ivyo yabiranguye neza na neza kuwa 5 mweranda, aho yemera gutanga umubiri wiwe kw'inkuka, akemera no gusesa amaraso yiwe mu kubambwa no mu gupfa ku musaraba, ngo aronkera abamwemera bose ikigongwe c'ibicumuro, abere abamwumvira bose isoko ry'urukiza rw'amaho. Nkuko twavyumvise mu gisomwa ca 2 mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi ikigabane ca 5 umurongo w'9. Nico gituma kuri uyu munsi twubahuka kuvuga ko dusenga umusaraba, kuko dusenga uwawubambweko. Kubw'umusaraba wa Yezu, umwansi w'abantu yanzoka yaratsinzwe hamwe n'igicumuro n'urupfu nyene. Uwari yahawe intsinzi n'igiti, ariwe Shetani, yatswe iyo ntsinzi n'igiti nyene, ca giti umusaraba wa Yezu Kristu umukama wacu. Kuva ubwo rero umusaraba ntukiri igitsitaza canke ikimenyetso c'igihano canke ikigereranyo gisanzwe, ahubwo umusaraba ni isoko ry'ubukiriro kubemera. Niho turirimbana akanyamuneza ka karirimbo benshi bazi ati, umusaraba niryo bendera tuzomanika imbere y'Imana. Yego cane, twiyuheje umusaraba tubona urukundo ruhebuje twakunzwe n'Imana, tukabona intsinzi ya Kristu ariyo ntsinzi yacu. Ba Kristu dusangiye intsinzi dukura mu kubabara no mu gupfa kwa Yezu. Yemwe bantu mwese mwipfuza gushikira ubukiriro, nimuze dukunde umusaraba, mbere tuwamize hafi yacu ngo ugume twibutse ivyiza twawukuyeko, haba mu kuwamiza ku gikiriza cacu tuwambaye, mu kumanika mu nzu zacu, mu biro dukoreramwo, mu miduga no mu bindi bidufasha kwiyunguruza, eka kuwamiza aho tuwubona kenshi, ngo bitworohere kutigera twibagira na rimwe umucunguzi wacu yawumanitsweko. Ikindi twokoraga abavukanyi, nk'uko ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi ryabitwibwiye, no kumvira Yezu kugira ngo amaraso yiwe ntapfe ubusa. Mu kwimenyereza kumvira Yezu dufatiye ku bisomwa vyeranda vy'uyu munsi, twogerageza tukorohera mutima mweranda akadufasha ibintu bibiri bikuru bikuru. Ku ruhande rumwe bwo kwirinda ibicumuro, kuko ari vyo vyatumye Yezu apfa ku musaraba. Ku rundi ruhande twokwigana Yezu, kuko niwe karorero kacu mu nzira igana kwa Dawe wo mw'ijuru. Ubwa mbere rero
ukwirinda ibicumuro. Tugire umuziro igicumuro cose, cane cane ibicumuro vyaba bavugwa mu gisomwa catuyagiye, ukubabara n'urupfu vya Yezu. Ehe rero bavukanye, dusabe inema yo kwirinda kuba ba Yuda Iskariyoti, mu kwanka kuganzwa n'inambu y'ifaranga, kuko twohava dusanga twahemukiye umukama Yezu na bene wacu. Ko twabaye umwe na Kristo kubw'ibatisimu, ese atana kimwe mu vy'isi cotuma duhemuka ku mukama. Murazi mwese bituma benshi duhemuka, tugahemukira Imana n'abagenzi muri bino bihe. Umwina w'itunga, akaryohera mubiri hamwe n'inambu y'ubukuru n'ivyubahiro, ivyo vyose ntibikatumenesha ibanga ryacu ry'ubukristo. Ntitube nka Petero yibaza ko ashoboye no kwigura umucunguzi, ahubwo twige guca bugufi, tumenye ko turi ba magara make, twemere ko tutari kumwe na Yezu ataco twokwishoboza. Nitwanke twivuye inyuma ugukokeza, kwagiriza abandi ivyo tuzi n'ivyo tutazi, nka ca gihugu c'abayahudi cavuga giti mubambe mubambe, kitazi ko kigomba kubamba umukama wacu. Twese rero twihatire kuba mukuri no mu butungane, ntihagire uwo turenganya, tureke gucira abandi urwa Pilato yatanze Yezu ngo bamubambe kandi atacaha yamubonyeko. Aha twobisabira ku buryo budasanzwe abashinga ntahe bo kumugina, bamwe baca imanza, abacamanza bo masentara atandukanye, abari mu nzego zitandukanye z'itunganywa ry'ibihugu n'intara, kugira ngo bame birinda guhengama mu manza baca, boye gusanga bapfunze ba Yezu bakarekura babaraba. Ubwa kabiri, mu kwigana Yezu, twosaba Yezu inema yo guca mu makanda yiwe, tumwigane mu kwitangira bene wacu, mu kwicisha bugufi, mu kubigorera, mu kurekuriranira no mu gusubiza hamwe, mu kwihereza Mana Data nk'uko umwanditsi w'Izaburi ya 30 twazirikanye bitubwiye, aho twitabirije tuti dawe ndaguhereje umutima wanje. Dusabe kandi inema yo kurinda amagorwa dushikira avuye ku karenganyo tugirirwa n'abataranywana canke abataramenya Yezu. Tubasabire ngo bamumenye, tubasabire ikigongwe naho boba batakidusavye, tubasabire no guhinduka. Hejuru ya vyose twosaba ingaberano y'urukundo rudacagura rwo dutuma dusabira abacumuzi, kuko Yezu yadupfiriye nibwo yaturaze, aho yatubwira ati ico mbategetse nuko mwokundana, Yohani 15:17. Ahandi naho yaduhanuye ati kunda abansi banyu, musabira ababahama, ngo mwerekane ko muri abana ba so wanyu wo mwijuru, aho imvura ababi n'abeza, agaha izuba intungane n'indyarya. Matayo 5:44. Nanone nitwava kuri iyi si, urubanza tuzocirirwa ruzofatira ku kugene twagendeye iryo ragi ry'urukundo twasigiwe n'uwadukunze akatwigura mu kudupfira ku musaraba. Mana mushobora vyose kandi wamaho, we waturokoje ukubabara kweranda n'izuka vya Kristo wawe, zigama muri twebwe ivyiza watugiriye kubw'ikigongwe cawe, kugira ngo tukuyoboke mu buzima bwacu bwose. Amen. Mwari kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri Diyoseze ya Bubanza. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimana ya